Umuco W'Ijambo Ministries. The word of God is light. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mukundwa ukunda kumviriza ibiganiro bica ku Muco W'Ijambo Ministries, muri kumwe na Sezibera Eric, umukozi w'Imana cyangwa umukozi w'isezerano rishasha, umuvuzi w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo Yesu. Nkabangiriwe amahirwe akomeye cyane usubira kubana nawe mukundwa ukunda kumviriza ibiganiro bica ku Muco W'Ijambo Ministries. Turi kumwe n'umushitsi muri studio z'Umuco W'Ijambo Ministries. Nk'uko bisanzwe twarabibabwiye yuko tuzogerageza gutumira abakozi b'isezerano rishasha, na cyane babandi bafise ibanga ry'ubwami bw'Imana canke bafise umuco w'ijambo canke bafise icyo dukunda kwitwa ijambo rihishuwe. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana muri studio z'Umuco W'Ijambo. Ni umuntu mukuru sinza kumuvuga, ariko ndazi muramumenyereye, ni ijwi musanzwe mukunda kumva. Rero reka mbanze ndamwakire imbere yuko tuza kubandanya n'ibindi byinshi byatuzanye. Mbanze ndamwakire muri studio, abaramutse amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ikaze mukozi w'Imana. Shalom shalom abakunzi mwese ukunda kumviriza ibiganiro bica kuri channel Umuco W'Ijambo Ministries. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye, kandi nizere yuko muguwe neza. Amazina ni Nimbeshaho Shaba. Nimbeshaho Shaba, turaguhaye ikaze cyane. Thank you. Imana iguha umugisha, ndizera ko guwe neza. Guwe neza cyane. Iminsi myinshi cyane kuri benshi cyane bakunda gukurikirana ibiganiro byacu, ndibaza ko ijwi ryawe kweri bari kumbuye. Ndahazi naje. Ideka tubanze turamutse benshi bakunda gukurikirana ibiganiro byacu, tunabashimira cyane ukuntu mukunda gukurikirana ibiganiro byacu. Tabita ni benshi, abari mu gihugu ca Kenya, abari mu Rwanda, abari muri Nigeria, abari muri Tanzania, abari i Bugande, ba Emmanuel bari i Bugande, ni benshi, ba Valeri muri Kenya, babizoza muri Kenya, abari mu Burundi, abari Bujumbura, abadukurikirana bari ga mu ntara yacu nziza ya Kirundo, n'abandi benshi cyane bari ahatandukanye. Hariho n'abari muri Amerika, ba Pastor Idi, turabaramukije cyane rwose, turabahobereye cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu abakomeze kandi abongere imbaraga n'umugisha, kandi abasukemwo inzara nyinshi n'inyota yo gukomeza kumviriza ibiganiro bica ku Muco W'Ijambo Ministries, kandi si ukuvyumviriza gusa, no kubishikana kure hashoboka, no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tubashikiriza bize birabashikira ku munsi canke ku mwanya. Ngire ko nk'umujyi w'Igisahira ndabasaba n'imbabazi kuko hari haciye igihe kitari gito tutabashikiriza ibiganiro. Mbega basha, twovuga ko vyari vyagenze gute? Reka tubaze Nimbeshaho Shaba, njyango hari icyo abiziko. Yes, turabasaba, sorry, haraciyemo igihe tutabashikiriza ibiganiro, ariko kandi mwumve ko ibiganiro nitubibashikiriza bifatanye n'ivyumviro vyacu. Tubashikiriza ibiganiro bifatanye na muhemu yera, bifatanye n'icimana nyezina igomba. Burya Imana niyo iduha message ikanaduhatira kuyishitsa. Akenshi turashobora kubicapa, turashaka kubitegura, ariko ugasanga ntivyakunze. Harashobora kubaho intambamyi zitandukanye zishobora gutuma tutabashikiriza ijambo rihishuwe ku Muco W'Ijambo Ministries, ariko muhemu yera yabishatse, igihe c'Imana cageze, message y'Imana yamanutse, twisanga twabikoze. Ariko ico twiyemeje nuko tutegerezwa kuguma tubashikiriza ijambo rihishuwe cyangwa umuco w'ijambo igihe cyose Imana yuguruye umuryango. Rero n'ubu nyene turiko turavugana, data yuguruye umuryango kugira ngo twongere tubandanye kuganira mu biganiro
nk'uko vyari bisanzwe. Rero mwarahezagiwe cyane muri Kristo Yesu. Topic tugiye kuganirako ni topic ivuga ngo ninde azoja mu ijuru. Hariyo ikiganiro twigeze gukora, topic yacyo ivuga ngo ninde azoja mu ijuru. Vyukuri ico kiganiro nta komantere nyinshi zikiriko, ariko nagira ngo ndakubwire ngo ico kiganiro cyaragize ukushobora gukurikiranwa n'abantu batari bake, bitandukanye n'ibindi biganiro tuba twarigeze kubashikiriza. Iyo rero umuntu abonye hariho muvuma ikomeye cyane ku ruhande rw'ikiganiro cyangwa ku ruhande rw'ishengero, uri nka pasiteri ukabona mu ishengero korale irimo iragwira, ukabona amasengesho yo ku karago aratanguye kuza kandi atahora ahari, ukabona mu bavugabutumwa batanguye kugwira, ukabona ababatizwa, abiga inyigisho z'umubatizo babaye benshi, abizera abakira umwami Yesu ukabona bariko baragwira, biguha motivation yo kubandanya gukora no kuvuga ivyo wari usanzwe uriko uravuga, biguha kuguma kuri muriko, biguha kubigumako, biguha izindi nkomezi, biguha irindi yerekwa, biguha gukomereza aho nyene. Natwe turiko turaraba ikiganiro twitiriye teme yitwa ngo ninde azoja mu ijuru, ukuntu cakurikiranywe tutitaye kuri commentaire, ariko abakurikiranye ikiganiro babaye benshi. Tuca turabona ko kino kiganiro twokibandanya tukabaha igice ca kabiri. Mu gice ca kabiri rero tugiye kubashikiriza, muri kino gice ca kabiri tugiye kunoganza, ntituza kugaruka cyane kuri byinshi twababwiye mu kiganiro ca mbere, kuko mu kiganiro ca mbere twarababwiye ibijanye n'umubiri mushasha, twarababwiye uzoja mu ijuru uwo ari we, naho tutabinoganjije. Ariko muri kano kanya tuje kubanoganziriza ninde azoja mu ijuru, kugira ngo umuntu wese yimenyere Imana kandi amenye ko kuja mu ijuru ari ngombwa kuri we. Burya abantu benshi bibaza ngo kuja mu ijuru hariho uburyo abantu bavyitwamwo, hari amazina bavyitwa bijanye n'uru rugendo. Benshi bavuga ngo uru rugendo ruja mu ijuru ni goroshe, ngo benshi bazisanga batagezeyo, benshi bazisanga mugabo mubajije ati none abazisanga batagezeyo ni iki kizoba gitumye batagerayo? Kandi Imana yaratanze ijuru, Imana izobikata ngo ntimujayo. Abantu rero benshi bakeneye kumenya umuco ku bijanye n'ibi bintu bitwa ngo kuja mu ijuru canke kuzoja mu ijuru. Ariyo mpamvu twipfuje kugaruka kandi ku gice ca kabiri ku bijanye no kuja mu ijuru. Ninde azoja mu ijuru? Ku gice ca kabiri ugiye kumenya neza uzoja mu ijuru uwo ari we. Nagira ngo ndagutumirire kumviriza kino kiganiro kugira ngo uve mu kujuragirika, kuko utaramenya bino naho wowe ukijijwe uba uri mu kujuragirika. Kugira ngo uve mu kujuragirika nuko umenya ukuri kose ku bijanye no kuja mu ijuru. Niyo mpamvu tugiye kwifashisha amajambo tuza kusoma muri gitabo ca Bibiliya, aho tugiye kubanza gusoma Yohana igice ca 3 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. Tugiye kubabwira ninde azoja mu ijuru uwo ari we, ninde azoja mu ijuru. Hariho ibintu abantu bakwiriye kurekura, hariho ahantu abantu bakwiriye kuva, hariho n'ahantu abantu bakwiriye kugera, kandi atajambo ry'Imana nta hantu na hamwe hariho kuva, nta na hamwe hariho kuja, kuko ijambo ry'Imana ariryo ritanga umuco, ariryo ritanga ukuri. Ari nayo mpamvu tubabwira ngo ni umuco w'ijambo. Niyo mpamvu iyi channel yacu yitwa umuco w'ijambo ministries. Hagati aho reka tubanze twakira umukozi w'Imana adusomere ijambo ry'Imana, hama mwumve uko ijambo ry'Imana rigenda rirakurikirana, niho muza kumenyera umuco ninde azoja mu ijuru. Ikaze mu ijambo mukozi w'Imana. Yohana igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
utwa majambo uravuga ngo Nikodemu. Nikodemu. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu. Yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mw'ijoro. Kuri Yesu. Aramubwira ati mwigisha. Turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana. Kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora. Shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura. Ati nukuri ndakubwira. Iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri. Ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza. Ati umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura. Ati nukuri ndakubwira. Iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu. Nashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Gatandatu. Ikivyawe n'umubiri. Naco burya kiba ari umubiri. Ikivyawe na mpwemu. Naco kiba ari mpwemu. Aho rero Kristo nukuri je rino jambo numva ntonarisigura. Sinokwirirwa ndasigura pe. Iri jambo ririsiguye. Kuri babandi bafise amakenga n'amadidane kubijanye no kuja mu bwami bw'Imana canke kuja mw'ijuru. Uyu mugabo mwumva bitwa Nikodemu, murumva ko yari umuntu w'umwubahwa, uko Bibiliya ivuze ko yari umuntu mukuru mukuru wo mu Bayuda. Kandi yari umwigisha wanashima, yari umwigisha yigisha ivy'ivyagezwe. Ariko uyu mugabo yabonye ibanga rikomeye mu nyigisho za Kristo, kuko Kristo nta vyagezwe yigisha. Niyo mpamvu bamuzaniye umugore bafasha asambana, aho kumukatira ubwo yategerezwa kumukatira ubw'ivyagezwe rumukatira, ko yategerezwa kwicishwa amabuye. Ariko Yesu ntiyigeze yemera ko bamwicisha amabuye. Ahubwo yavuze tutarabikora muri mwebwe, naba ari watangura kumutera igihugu, nta n'umwe yari gutera. Baciye bose bahunga baragenda. Uwo Yesu nta rubanza yamuciriye. Nikodemu yararavye akurikirana ubutumwa Yesu avuga, araba n'ibitangaza Yesu akora, aravuga ngo uyu muntu Imana iri kumwe nawe vyanka vyakuru. Maze uyu mugabo Nikodemu aja kwa Yesu kumubaza ibijanye n'ubwami bw'Imana. Hanyuma Yesu amuha umuco kujanye no kuja mw'ijuru. Wahora wibaza vyinshi kubijanye no kuja mw'ijuru, ariko ndagira ngo ndakubwire ngo nta kindi twakuzaniye, twabikubwiye ngo tuje kunoganza bwa butumwa twababwira ubwa mbere. Tuje kunoganza ca kiganiro twatangura tubabwira ngo ninda azoja mw'ijuru. Ubu rero tuzanye igice ca kabiri, kandi nta gice cya gatatu tuzogarukana. Niyo mpamvu uno munsi dushaka tubahe imirongo myinshi canke tubahe ibice vyinshi bishoboka, kugira ngo nimba uri umukunzi w'ijambo, nimba uri umukunzi w'umuco w'ijambo ministries, nimba ukunda umuco w'ijambo, uwase kuvyimenyera neza udakekeranya mu mutima ko kuja mw'ijuru ari vyawe bidakugwaho. Reka dusome ikindi gice kindi gikurikira, Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12. Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso. Canke no kwifuza k'umubiri. Canke no kwifuza k'umugabo. Ariko bavyawe n'Imana.
hari ikintu ngaha bariko barashaka kuvuga citwa kuvyagwa n'Imana. Wewe rero asangwa uri muri Kristo Yesu, icyo ni ikindi kintu. Asangwa wewe witwa ko uri umwana w'Imana. Uyu munsi nivyo hariho abantu bitwa ko ari abana b'Imana bari no mwishengero ariko batizera ibyo kuja mu ijuru. Bazi ko kuja mu ijuru ari gukubarona, ari roteri. Umubajije ati ubu wopfa woja mu ijuru, aca kubwira ati biza Imana. Jewe ndiko ndakubarona biza Imana. Navyo ndamenya ko nzorijamwo nuko ntazorijamwo. Iryo ni ibanga ry'Imana. Kubera iki? Ntibazi ibyo barimwo. Baririmba ikorasi bakitabiriza ariko ibyo baririmba ntabyo bazi. Ariko vyoba vyiza umenya ukuri ku bijanye n'ubwami bw'Imana, kuko inzamba niyavuga abamenye ukuri nibo bazoyumva gusa. Nta muntu azokumva inzamba ya Kristo atigeze amenya ukuri, kuko nagira ngo ndakubwire benshi bavuga ngo inzamba. Burya inzamba ni jewe. Iyi niyo nzamba iyi nyene uriko urumva utarumviriza kino kiganiro. Nta nzamba uzigera wumva. Mugabo ni wumviriza iki kiganiro, iyi niyo nzamba yawe iriko iravuga, inzamba iriko iravuga. Ugurura amatwi yawe wumviriza iki kiganiro. Imana ikurinde gukekeranya, kuko ijambo ry'Imana rirambwiye mu Baroma igice cya 14 ngo ukekeranya wese niyo yoba ari ibyo kurya vyiwe ni umunyavyaha. Naho yoba anyoye amazi agakekeranya ni umunyavyaha. Naho yoba ari inyama ziwe yaguze amafaranga yiwe ariko agakekeranya mu mutima kuri izo nyama ariye ni umunyavyaha. Rero nimba ukekeranya ku bijanye no kuja mu ijuru, uracyari umunyavyaha, uracyari mu vyaha vyawe. Kandi ndibuka ko mu kiganiro twakoze kijya cya mbere, twakoze mu gice cya mbere twarababwiye yuko umuntu wese akekeranya ku bijanye no kuja mu ijuru uwo ni umunyavyaha, kuko ntarizera Yesu Kristo. Umuntu yizeye Kristo ntakekeranya. Ukekeranya kose kuva kuri Satani. Niyo mpamvu tubazaniye umuco w'ijambo kugira ngo ibijanye no kuja mu ijuru mumenye iyo biva niyo bija. Mureke kuja muri wa murongo w'abaririmba ngo uzobayo je nzobayo, bibaza ngo mbega nzobayo, abandi ngo je nzobayo, abandi ngo none burya ngo je nzobayo. Abakibaza ivyo bibazo babivemwo, bamenye neza batabikekeranya yuko ijuru ari ryabo. Uri umwana w'Imana. Abarundi barayamaze baca umugani mu Kirundi bati impfizi y'intama itendera nka se. Mbega Imana yovyara umunyavyaha? Ico ni kibazo twababajije muri cya gice cya mbere. Uzogende muri commentaire utwereke ukuntu Imana ishobora kuvyara umunyavyaha, canke utubwire ukuntu umwana w'Imana ashobora guhinduka umunyavyaha. Uzoba ukoze niwaja muri commentaire ukatwereka ati heraba nkwereke ukuntu icyavyawe n'Imana ari kinyavyaha. Uzoje muri commentaire ubitwandikire utwereke ukuntu icyavyawe n'Imana kiba ari kinyavyaha, kibi kinyavyaha kandi cyavyawe n'Imana. Hagati aho uzoba ubaye umuntu yagiriza Imana kandi witeguye kuburana n'Imana mu kwereka yuko Imana yavyaye Pirate. Naho uzoba utandukaniye n'umuntu ashobora kugenda akerekana ngo heraba urabona kijya n'igiti kivoka ariko dore raba cyane imicungwe. Naho bizoba bitandukaniye n'umuntu ashobora kugenda ku giti cy'indimu akaca abwira abantu ati nimuze murabe kijya giti cy'indimu heraba cyane iki cyane amavoka. Ivyo ni ibintu bitabaho. Abamwizeye bose yabahaye gucika abana b'Imana. Abo nibo batavyawe mu buryo bw'inyama n'amaraso, ntibavyawe mu buryo bwo guhura k'umugabo n'umugore hanyuma ngo babashe kuvuka, ahubwo bavyawe n'Imana ubwayo, bavyawe n'imbuto itabora. Imana ishimwe. Haleluya. Imana uwavyawe n'Imana nta kuntu yoba umunyavyaha. Ukivyagwa n'Imana mu nzira y'ukuri ubuhawe kuba umwana wo mw'ijuru. Imana iba mw'ijuru. Bibiliya itubwira ngo isi
ni ndava y'ibirenge vy'Imana. Isi ni tapi y'ibirenge vy'Imana. Kawaida Imana iba mw'ijuru ikaba no mw'isi, ibera hose icyarimwe. Burya Imana iba mw'ijuru ariko kandi no mw'isi nihiba, kuko impamvu Imana iba no mw'isi, wanashima Imana ntiyashimye kuba mw'ijuru. Hariho ibintu abantu benshi birengagiza canke abatazi. Imana ntiyigeze ikunda, ntiyigeze ishima kuba mw'ijuru. Imana ntiyigeze inezerererwa no kuba mw'ijuru, ahubwo Imana icyayinezereye cyane ni ukuba mw'isi no mw'ijuru. Haleluya! Niyo mpamvu Imana yaremye isi. Haleluya! Imaze kurema isi, Bibiliya iravuga ngo muhemu w'Uhoraho ntiyatambatamba mw'ijuru. Nimba mwarasomye mw'Itanguriro igice cya mbere, Bibiliya ivuga ngo muhemu w'Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi aha ku isi. Aho Bibiliya ni mw'Itanguriro igice cya mbere, isi ikiremwa, niho uza kubisanga. Isi ikiremwa, Bibiliya iravuga ko muhemu w'Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi, hanyuma Imana iza gushiraho isi, ariko muhemu w'Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi. Imana rero ntiyashimye kubaho mu buryo butaboneka, Imana yashimye kubaho mu buryo buboneka, kuko isi itararemwa Imana yariho. Ariko nubwo yariho mu buryo butaboneka, Imana yari muhemu. Ubu tuvugana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni muhemu, kandi ngo n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mu kuri. Rero Imana imaze kurema ibiboneka, imaze kurema isi, Bibiliya isi yari ubuziba gusa, isi bwari ubuziba gusa, muhemu w'Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana iraza iravuga ngo ntihabeho itandukaniro, ntihabeho itazaniro hagati y'isi. Ni ukuvuga ngo hagati y'isi n'ijuru habayeho itazaniro. Yavuze ngo y'amazi aja hejuru, amazi amwe aja hejuru, ayandi yirundaniriza hasi, ari byo bino biyaga mubona. Kandi ndibuka ko bino bintu nigeze kubivuga ko, sinzi ko mwibuka ikiganiro twigeze gukorana, bino bintu nkabigaruka ko nkabivuga ko. Iyo abantu batazi yo mw'Itanguriro, niyo mpamvu hari abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana uyu munsi. Hariho abantu bitwa ko bakorera Imana ariko batazi bino bintu. Ni ikintu giteye agahinda, ni ibintu bibabaje kuba umuntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana ariko ugasanga ibi bintu atabyo azi. Haleluya! Ni ukuvuga rero Imana yo mw'ijuru imaze kubona yuko idakwiriye kubaho ari muhemu gusa, yashimye kurema isi. Imaze kurema isi ikirema umuntu, imaze kurema umuntu yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ndiko ndagerageza kubinyaruka kuko atari cyo cyanzinduye, ariko igihe kimwe nzoja mw'Itanguriro aricyo cyanzinduye ndakigumeko, ariko si cyo cyanzinduye. Ndiko ndabereka ukuntu umuntu ashobora kuba mw'ijuru kandi ari ngaha ku isi. Benshi biteze ngo bazoja mw'ijuru. Narababwiye muri kino kiganiro giheze, muri kino gice cya mbere, narababwiye yuko nta muntu n'umwe azoja mw'ijuru atigeze arijamwo akiri ku isi. Umuntu yiteze ngo azoja mw'ijuru ntajya azojamwo, ahubwo umuntu azoja mw'ijuru ni uwusanzwe ari mw'ijuru. Ndibuka neza ko iki kintu nakivuze nkaca ndabaha naho musoma, reka ndahasubiremo aho nabahaye mutegereza gusoma kugira ngo mwumve ko iki kintu ndiko ndababwira ari cy'ukuri. Nabahaye Abikolosayi igice cya 3, uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3, uraza kubibona neza yuko abantu bavuga ngo bazoja mw'ijuru n'abasanzwe baririmwo bakiri ngaha ku isi. Utararijamo ukiri ngaha ku isi naryo ntiwitege ngo uzorijamo, kuko abamwizeye bose yabahaye kuja mw'ijuru bakiri ngaha ku isi. Yabahaye gutsika abana b'Imana, ni imbuto y'Imana, ni Imana yabavyaye. Niko ngaha muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 hatubwiye. Imana rero mw'Itanguriro umugambi wayo kwari kugira ngo ireme
ikintu kimeze nkayo iyo nyene ubwayo niyo yase kuguma mu ijuru ihitamwo kuza kuba mu isi. Iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho, apana ngo mu ishusho ya Sezibera, apana ngo mu ishusho y'intare, apana ngo mu ishusho y'imbwa, apana ngo mu ishusho y'inyoni. Yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga. Wumviriza, aganze amafi yo mu kiyaga, ibikwega inda hasi n'ibiguruka mu kirere n'isi yose. None uwuganze isi yose ninde? Si Imana? Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo turutumana dutoya hariya muri Zaburi. Ariko nagira ngo ndakubwire ukuntu umugambi w'Imana nyezina nuko abantu bizera bakinjira mu mugambi wayo, kandi umugambi w'Imana tuwusanga mu itanguriro. Ibi byose ndibuka ko nabivuze mu kiganiro, ariko kubera nshaka guheraheza kino kiganiro mu buryo bwo kukinoganza, niyo mpamvu nigo ndagenda ngaruka ku tuntu tumwe tumwe nagiye ndavuga. Nukuvuga Imana mu gicapo cyayo yoyo yasatse ko iba mu ijuru ikaba no mu isi. Reka ngaruke kugira ngo ndazi ko hari abantu b'abapingayi bapinga ijambo ry'Imana. Reka ngaruke ku isengesho Kristo Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga. Ibi byose ndibuka ko nigeze kubivuga. Imana ishimwe cyane. Yesu yavuze ngo iyo musenga musenge mutya. Sinza kubivuga byose, ariko yaravuze ngo Data, ibyo ugomba. Ni Yesu yigishije abigishwa kuvuga ibyo mu isengesho ryabo. Nagiye ndakubwire mwene data, mu isengesho ryawe, iri sengesho ntuzurisiga inyuma, iri sengesho uribike mu mutima wawe ngo Data, ibyo ushaka, ibyo ugomba bibe ku isi nk'uko bibahe, bibe ku isi nk'uko bibahe. Bibiliya iravuga ngo ibiri ku isi ni igitutu cy'ibiri hehe. Ko bivuga utinya canke nawe ufise amakenga, hari icyo ubaza? Uri muri studio z'umuco w'ijambo ministries, imiryango iruguruye, hari icyo ubaza? Hari icyo ubaza? Ukibaza nawe, kandi wowe inyishu yawe irihuta, iri ngaha nyene. Nta nuko dukeneye muri comment ngo ubaze. Wewe ubariza ngaha kuko ni live. Nuwo nzotumira wese mu kiganiro, jewe ni numva afise ikibazo kuvyo ari mwarigisha, nzomubwira ati hagarara aho nyene. Banze ndamubaza ati mbanze umuco reka kwirukanka, banze mbwire bino bintu. Niyo mpamvu tukitwa ikiganiro, si ubutumwa busanzwe buno, ikiba cyitwa ikiganiro. Mana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Vyukuri bene data, uko ni ku igicapo cy'Imana nyezina kimeze. Ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Byumvikane ko Imana mu mugambi wayo yashatse ko ibyo igomba biba ku isi nk'uko bibahe. Hanyuma baca bavuga ngo ibiri mu ijuru, ibiri ku isi ni igitutu cy'ibiri hehe mu ijuru. Ibyo byose byanditse mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyi si ni iy'Imana, n'ijuru ni iry'Imana, ibyaremwe byose ni iby'Imana. Ukuganza ni ukw'Imana ku isi no mu ijuru. Ukubaho kw'Imana gutegerezwa kandi biremewe ko kubaho ku isi hamwe na he no mu ijuru ni kuzimu. Ibyo ntabyo ushobora gutahura, ibyo ntabyo waruzi. Ari mwishurirwa Yohana ngo yabonye umwagazi w'intama w'Imana, abona cya gitabo kiriko amashashara indwi, mengo ni mu gice cya 5, igitabo gihomesheje amashashara indwi, abona kirimo kiratangwa kugira ngo gishobore kubumburwa, kimenwe, ayo mashashara amenwe. Ari mwiyerekwa, maze Imana ihagurukana ico gitabo ngo igifise mu kuboko kwayo kw'iburyo. Imana ishimwe. Maze Imana ifata ico gitabo iravuga ngo ninde bibereye, arayisomeye ngo ninde bibereye ko ashobora kubumbura kino gitabo akamena ibikimatanije ndwi. Bibiliya irashinga intahe mwiyerekwa y'uyu Yohana ikintu cyabaye. Ari mwiyerekwa ngo yagiye abona abamarayika
umumarayika w'inkomezi yavugiye ngo yasemereye n'ijwi rirenga. Haleluya, ndiko ndabizana. Yasemereye n'ijwi rirenga, aravuga ngo ninde bibereye ko ashobora kubumbura kino gitabo akamenya ibikimatanije indwi. Bibiliya ivuga ngo mwijuru, wumviriza impamvu ndiko ndakwereka ngo ni kuzimu, Imana ihafise uburenganzira, ndabikwereke neza. Bibiliya iravuga ngo mwijuru abamarayika bose ngo baca bunamika amaso yabo hasi, ngo ntibashobora no kuraba cya gitabo, apana kugitora ngo bakibumbure, no kukiraba ntibanakiravye, bunamika amaso yabo. Ngo Bibiliya ivuga ngo mwijuru no kwisi ngo ni kuzimu. Urumva iryo jambo, mwijuru kwisi ni kuzimu harabuze n'umwe. Byumvikane ko ni kuzimu. Ni kuzimu. Iryo jwi ryarahageze kuko Imana ihafise ububasha. Iryo jwi ryarageze ngo ni kuzimu. Byumvikane ko ni kuzimu habaho. Iyo mirongo nimba mutavyemera muzoje muri komanteri mwandike abazoba bakeneye ibyo bice n'ibyo bibazo, inyishu zizoba ziri tayari n'ibice n'imirongo tuca tubibahereza ukuri kwamye, kuko ibyo tuba turiko turavuga ni ibintu tuba tuzi neza cyane. Haleluya. Rero Imana ifise ububasha mwijuru mwisi hamwe n'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo mwijuru mwisi n'ikuzimu harabuze n'umwe ashobora kubumbura cya gitabo ngo amenye ibikimatanije indwi. Ariko Yohana akimwiyerekwa atanguye kugira agahinda, ari mwiyerekwa ngo azabona umwagazi w'intama w'Imana asa n'uwabazwe. Okay, aho icyo nari nshaka sukurandira muri ano majambo para kugira ngo ndabereke yuko ni kuzimu naho Imana ihafise ububasha. Imana ishimwe. Waruvuze yuko ngo tuba mwijuru, tuba mwisi tukaba no mwijuru. Navuze Imana ko ifise ububasha mwijuru no mwisi na hehe ni kuzimu. Sinavuze ko twebwe toba ikuzimu. Twebwe abana b'Imana nitwemerewe kuba ikuzimu. Twahawe kuganza ku isi, niko nabibasomeye cyangwa niko nabibasiguriye mu itanguriro. Twahawe kuganza isi n'ibiyiriko vyose, kuko turi ubwoko bw'Imana, kuko turi abana b'Imana, kuko turi ubura bw'Imana, turi urubyaro rw'Imana. Haleluya, amen. Rero niyo mpamvu nariko ndagaruka muri bintu. Rero iyo umaze kwizera, Bibiliya ivuze ngo abamwizeye bose Imana yabahaye gucika abana b'Imana. Ni muri Kristo Yesu umuntu acikira umwana w'Imana. Ni muri Kristo Yesu umuntu arongera ukuganza. Ni muri Kristo Yesu umuntu arongera kwinjira mu mugambi w'Imana wuzuye no hejuru. Ukunengesera kose nkuko tubisoma mu Bikolosayi igice cyaho cya mbere, ukunengesera kose k'ubumana Imana yashimye kugutekera muri Kristo Yesu. Iyo rero ubaye muri Kristo Yesu, uba winjiye mu bwuzure bwose bw'Imana, uba winjiye mu mugambi wose w'Imana, uba uhawe uburenganzira bwo kwinjira ahera cyane. Nimerewe kwinjira ahera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndirimbira iyo ndirimbo ndazi kuyizi. Fasha. Nta rubanza ngicigwaho muri nje, Nimerewe kwinjira ahera. Zabicumuro byanje Yesu yarabimbabariye. Amen. Haleluya. None iryo si ishuri kwa frema, iryo si jambo rishi. Nemerewe kwinjira ahera kuko ibicumuro byanje Yesu yarabimbabariye, kuko Yesu ni muri Kristo. Okay, ubu rero tujya ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, kandi kuko sinobandanya nsigura cyane, kuko ndiko ndabereka ninde azoja mu ijuru. Uzoja mu ijuru n'usanzwe aririmo. Mon frère, my sister, papa cyangwa mama uri kurumviriza kino kiganiro, ukaba ukiri muri baba bavuga ngo ndiko ndakorera ijuru, ndiko ndahiga ukuntu nozoja mu ijuru,
ivyo bintu uri kuragira sivyo warahushije umugambi w'Imana, bigusaba ko ugenda gusubira kudodora ku muryango w'ukuri ukinjira mu mugambi w'Imana. Dusomere rero Abikorino ba kabiri igice cya 5. Icete cya kabiri cy'Abikorino igice cya 5 ku murongo w'17. Ego. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubugingo busha bwo muri Kristo. Ubugingo bushasha bwo muri Kristo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishasha. Ibya kera biba bihise byose biba bicitse bisha, byose bica bihinduka bisha. Izo ntambara urimwo wigwanirira uhiga ibyo ukora kugira ngo uzoje mu ijuru, ivyo bintu gumuvuga ngo shaka ngo Mana uzompa iherezo ryiza. Uzompa iherezo ryiza. Hari abantu bakunda kuvuga ngo uzompa iherezo ryiza. Aba bantu bakunda gusaba iherezo ryiza turaza kubasomera Yohana icete cya mbere cya Yohana igice cya 5 ku murongo wa 13. Turaza kuhabasomera abantu bakunda gusaba canke girako bakunda gusaba iherezo ryiza. Hari abantu bakunda gusengera iherezo ryiza. Hari n'umuntu akubwiye ngo Imana iza guherezo ryiza, yumva umenga aragusenga isengesho rikomeye cyane. Basomere bumvirize. Icete cya mbere cya Yohana igice cya 5 ku murongo wa 13. Ivyo nabibandikiye ati ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'Umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Ivyo ndabibandikiye haleluya. Ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye nde? Umwana w'Imana, yuko mufise iki? Iherezo ryiza. Yuko mufise iherezo ryiza, mufise ubugingo budashira, mufise iherezo ryiza. Ivyo rero musengiranira muhendana. Imana ikumera iherezo ryiza, ngo amen akacaza no kuguherezagira ngo umusabiye iherezo ryiza. Ati yo umbwiye ngo Imana imiherezo ryiza ate ibitanu gitora genda ureko kikanye kuko ngo amwipfurije ngo iherezo ryiza. Ubwo n'ubuzimire n'uguhendana n'ubupfunga kiwani n'ubutezi bwa Gatarina. Nta muntu n'umwe ahari asabira ubundi iherezo ryiza. We wome iherezo ryiza wori kulaye je no guha iherezo ryiza jewe no bikulaye. Iherezo ryiza turironka muri Kristo bivuye mu kwizera. Iyo rero uri muri Kristo Yesu uca uhinduka icyaremwe gisha, kandi vya kera byose biba biheze. Ubutanguye ubuzima bushasha, ubuvyawe n'Imana. Rero reka tuce tubandanya kuri babandi bakorera ijuru, nabo nyene tubahinyisha. Soma Abanyefeso, turiko turarangiza. Soma Abanyefeso igice cya 2 ku murongo w'8. Turiko turanoganza kijye kiganiro tukiheraheze ninde azoja mu ijuru, kugira ngo abantu bamenye ese ninde azoja mu ijuru. Abanyefeso 2 ku murongo w'8. Efeso 2 ku murongo w'8. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubuntu nibwo bwabakijije. Kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe. Ingabire y'Imana. Ingabire gusa y'Imana. Uw'icenda. Ivyavuye no ku bikorwa byanyu. Kugira ngo hoye kugira uwirarira. Ngo sezerana mugabiye ipataro, wo uwirarira ngo sezerana muri iyi nzu, uwirarira ngo narafashije imfuvyi, uwirarira ngo narambitse abapfakazi n'ibindi. Ivyo bikorwa si bibi, ariko abantu barihenda bakiyumvira ngo ibikorwa vyiza bakora nivyo bizobajana mu ijuru. Tabita yakoze ibikorwa vyiza byo gushonera impuzu, abapfakazi n'ibindi. Ico Tabita yakorewe so kuja mu ijuru, ahubwo Tabita yaranapfuye aranazuka kubera yagiriye neza abantu baravuga ati Imana uyu muntu yarumugira neza, yaratugirira neza, nibikwiriye yuko apfa. Imana imwongera iminsi yo kugira gute? Yo kubaho. Mbe ninde wundi yongewe iminsi yo kubaho? Twereka turi muri 1 2 3. Na wundi Ezekiya. Hapana Ezekiya. Uwo bitwa Hezekiya yongewe iminsi nawe nyene imyaka 10 n'ingane. Yongeye imyaka 15 kubera iki? Ibikorwa byiza yari yarakoze.
kuko yibukije Imana ati ntiwibuka ko nagira 1 2 3 nkakorera ibi n'ibi n'ibi none ubona gute. Imana iravuga ati soke, kandi Imana ntiba yibagiye. Nta muntu yo kwibutsa Imana ntishobora kwibagira, ariko ibyo yatuye ko yakoze nivyo vyatumye yongera kubandanya kubaho, kuko ivyo vyatumye Imana ibona ko afise ibindi bintu byinshi ashobora kubandanya akora. Nicyo cyatumye Tabita agaruka ku isi, nuko Imana yabonye ko afise ibindi ugutakamba kw'abantu bavuga ati yaradufasha. Imana yavuze ati uyu arafise amahirwe yo kubandanya gukora n'ibindi bintu byiza. Ibijanye n'ibikorwa Paulo yarabivuze, ingaruka z'ibikorwa byiza dukora n'amapete. Mwijuru naho hazoba hariyo ibintu vy'amapete. Ibi byose ndibuka ko nigeze kubivuga. Abantu bazokwambikwa ibitsibo bikayangana byaka bivanye n'ibikorwa bakoze ku isi, ariko kuja mwijuru passport ijayo ni imwe, ni ukwizera umwana w'Imana yapfuye akazuka mu bapfuye, Kristo Yesu. Si ibikorwa vyawe. Imana nishaka umuntu numwe azoza kwirata imbere yayo. Urabona Mana unasenga 5 ku munsi, urabona Mana nagira ukunuku. Tugiye kuraba abasenga cyane abamizirima basenga 5 ku munsi, tugiye kuraba abafashanya cyane abamizirima bafashanya njyango kuruta n'abakizwa. Urumva, tugiye kuraba twosanga zimwe bitwa nambari HCR n'ibindi, bamwe bafasha impunzi n'ibindi, njyango ijuru ryo bari ryabo. Nta mukizwa numwe yopfa honyoye mwijuru ngo yarizeye Yesu. Haleluya. Rero turiko turagenda tuba umuco tunoganza. Reka dusome umurongo wa nyuma turangiza ikiganiro. Dusome Abaroma igice cya 3 ku murongo waho wa 23 kugera ku murongo wa 24. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bose bakoze ivyaha, bose bashikira ubwiza bw'Imana. Batsindanishizwa n'ubuntu bwayo, ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Si ibikorwa by'abatsindanishirije, batsindanishirijwe n'ubuntu bwayo kubwo kwizera uw'Imana yatumye Kristo Yesu. Bene data, nimuzimire. Umuntu azoja mwijuru n'umwe, nuwizeye Kristo Yesu. Uwutarizera waramaze kugira gute? Gutsindwa n'urubanza. Uwutarizera aramaze gutsindwa n'urubanza, ariko uwamaze kwizera nta rubanza ruzogira gute? Nta rubanza ruzomutsinda. Uca ubisoma mu Baroma igice cyaho c'8 uhere ku murongo wa 1 kubandanya n'umurongo wa 2 bavuga ngo nuko rero bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Nta rubanza ruzobatsinda, nta negociation izoba ihari. Warizeye Kristo uzoshika winjira. Passport nukuba Yesu Kristo akuzi. Passport nuko kimenyetso cy'amaraso ya Kristo kizoba kikuriko, kuko abazoba bari kwico kimenyetso bose imiryango izoba yuguruye. Abazoba barizeye gupfa no kuzuka kwa Kristo imiryango izoba yuguruye. Abo nibo bonyene bazoba bemerewe kwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ndizera neza yuko tutabasondetse. Nizera yuko nta kintu dusigaje. Sinzi ko hari ikintu tuba dusigaje vraiment tutababwiye. So umwami Imana abakomeze mu muco w'ijambo, mutere muja imbere mu muco w'ijambo mu izina rya Kristo Yesu. Reka twakire n'imbesha osha ashobore kugira icyo ashikiriza kuri rino jambo tweko turaganirako. Thank you very much. Iyo ncecetse mba ariko ndiga nanje nje gituma mba nibereye mu gace rero nyine mengo sihondi, ariko mba ndiko ndiga na jewe. Twari kuri topic ivuga kuja mu ijuru. Ninde azoja mu ijuru? Tumaze kumva yuko uzoja mu ijuru ari uwizeye umwana w'Imana, ari we Yesu Kristo. Nciye nibuka mu minsi heze pasiteri wanje yarigishije, ariko arigisha agera ahantu arabaza ati mbega Imana ugiye ukagenda ngo ugiye mu ijuru ugasanga ihagaze ku muryango uja mu ijuru,
ikakubaza iti mbega wewe naka why kubera iki no kureka winjire mu ijuru muyane majambo wishimikije iki kugira ngo wewe utumbere ino nzira ija mu ijuru ryanje kugira ngo Imana ndakubise kugira ndakureke winjireyo ati wobwira iki Imana rero Imana ikubaje ico kibazo woyishura iki wisanze ku muryango wo mu ijuru neza cyane Imana niho yihagarariye ku muryango katikubaza yabambye yazibiye yabanye ati wese zibiye wewe ni gute rero ndakureka winjire mu ijuru why kubera ndasiza n'ibyangombwa ni igiki cemeza yuko wewe ukwinjira mu ijuru no kure kukinjirayo ni ikintu canezere cyane gose muri eglise none bavuze ngo woyibwira none ni rirya jambo ry'Imana wigishije muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 havuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe ico kintu iyo ni ntahe iba mu mutima w'umuntu nta bintu byo gukekeranya nico gituma ata bintu byo kuvuga ngo mbega urize kuzoja mu ijuru ngo bizi Imana niyo yobimenye ukivuga ivyo bintu iyo ntahe yuko uzoja mu ijuru ntayo ufise wakivuze neza cyane uti nturakizwa nturizera umwami Yesu kuko abamaze kumwizera iyo ntahe barayifise muri bo barahagarara bagashika bakavuga ngo narizeye Kristo nk'umwami n'umukiza naramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje rero aravuga ati ugeze imbere y'Imana baratanze inyishuti Imana no yishura nti narakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje nacitse umwana wawe haleluya nacitse umwana wawe rero ndeka nkinjira mu ijuru kuko agenda umwana wawe jewe ndakubwire wanashaka jewe ndakubwire nuca ndayibwira ati urazi ko jewe nuca ndayibwira nuca ndavuga ati Imana soma Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 uraza ukuntu handitse jewe narizeye Yesu nca ndayibwira n'igice muga ibi bizi mu bisanzwe ibi bizi so nukuvuga rero na Yesu ubwiwe akiri ku isi yaravyivugiye ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ushika kwa Data nta mujanye nta uzoshika mu ijuru adaciye kuri jewe nta yindi nzira ihari nta nizo naboneye nta ihari nta yindi nzira ihari ija mu ijuru ni Yesu Kristo amen niwe nzira ija mu ijuru rero uzoja mu ijuru nuwemeye guca muri iyo nzira Yesu Kristo amen reka mpereze ku ijambo riri mu cete cya mbere cya Yohana igishame cya 5 ku murongo wa 12 turabingene havuga icete cya mbere cya Yohana icete cya mbere cya Yohana igice cya 5 ku murongo wa 12 murongo wa 12 uvuga ngo ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo utakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe mw'ijuru nta kibanzo hafise ariko nimba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe vuga uti ndi umwana w'Imana nzoja mw'ijuru amen uririmbe ya ndirimbo ati nzobayo apana kukwibaza ngo mbe nzobayo watura ati nzobayo apana ngo mbe nzobayo nzojayo ndabizi neza rero niyo passport izotujana mw'ijuru amen niyo kweli apana ngo kubera ngo ibikorwa oya kweli apana ngo nakoze ibi nushake
ufashe imfuvyi n'abapfakazi, nushake ukore iki, ukore ibirenze, ubakira amazu abantu, ugira ibiki n'ibiki, mugabo Kristo utigeze umwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ivyo bikorwa uriko urakora bizobipfa gusa, nta hantu vyubakiye, naho biri ntibizibukwa. wobona basi na mitende wobona ubikora waramenye yuko uri cyaremwe gishasha, basi aya makuru turiko turavuga uyazi, ukaca wongera ko bino bikorwa turiko turavuga. Yewe gaye mawe, nicyo kintu ca mbere kiryoshe kuri iyi si, ko muri cyaremwe gishasha warabimenye neza ko umuryango w'ijuru wuguruye ku bwawe, ukaca urenza kugakora ibikorwa, ugafasha imfuvyi, ugafasha abapfakazi. Imana wa promotion z'ibihe byinshi byo kubaho kwawe kose, urahezagirwa mu maje no mu mazi. Ariko umuntu ari muri Kristo, umuntu ntari muri Kristo, ari mwishengero, akaca aja mu bikorwa agakora akaba aribyo yitaho gusa ngo nivyo bizomujana mu ijuru. Yesu yavuze ati niho nzobajinjiburira, ati mviraho mwabakora ibizirano, sinigeze ndababona, sinigeze mbamenya. Kandi bavuga ngo bakora mu izina ryiwe, ngo twarakiza ingwara, ngo twarafashe imfuvyi, ngo twaragira iki. Nimwigeze muvuka ubwa kabiri, sindabazi, nimwiyandikishe mu gitabo cy'abavyawe n'Imana. Urumva rero by'ukuri uyu niwo bitwa umuco w'ijambo. Kandi izi ni inyigisho z'urufatiro wanashima, izi ni inyigisho z'urufatiro ntibisika. Reka mpeze mvuga nti umuntu rero atariyandikisha mu bazoja mu ijuru niyandikishe. Yego vraiment, kwiyandikisha ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, nuko niko kwiyandikisha, kandi niyo passport. Reka tunabarangire aho musanga igice cyo kwiyandikisha. Ni mu Baroma 9:10. Kwiyandikisha ahantu bakunda igitabo basi bakunda kwiyandikishirizamo. Abaroma igice c'10 umurongo w'icenda n'uw'icumi. Abaroma igice c'10 umurongo w'icenda n'uw'icumi. Aho no hantu soma wumvirize umurongo w'icenda. Abaroma igice c'10 ku murongo w'icenda n'uw'icumi. Umurongo w'icenda uravuga gutya: kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. 10. kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa kaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Merci. Abahora bahiga ukugororoka kwera ibikorwa bakoze ngo niko kugororoka, barabahenze. Icyo ni gihushane kijambo. Bibiliya ivuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kuzanwa no kwizera, si bikorwa ukora ngo biguhe kugororoka. Umwami Yesu aduhane umugisha. Mwarahezagiwe cyane. Reka rero ndagushimire mukozi Imana n'imbesha Shabbat turi kumwe mu kiganiro cyacu cyiza cy'uno munsi. Nongere nanje nishimire jewe Sezibera Eric, nongere nshimire n'abandi mwebwe mwese mukunda gukurikirana ibiganiro byacu, mutwandikira kuri commentaire n'ibindi, n'amanimero y'amatelefone yacu abariko kuri cover y'ikiganiro. Gutyo tugende turahanahana buno butumwa, bikunze ugire transfer canke ugire partage kugira ngo ubutumwa bushikire benshi bashoboka, benshi batariyandikisha biyandikishe mu bwami bw'Imana, boye guhora baririmba ngo bazoja mu ijuru kandi atari haratajyo barimo barajamo, ahubwo babimenye neza, bimenye ruhoraho, bamenye ko ijuru ari ryabo, batabikekeranya mu mitima yabo. Icyo nicyo tubipfurije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero tubashimire cyane mwebwe mwese aho muherereye, nibagiye kandi kwipfuriza amahoro, umunezero, urugo canke umuryango wa Bishop David aho baherereye mu gihugu cya Nigeria. Umwami Imana abahezagire, abakomeze, umuryango wanyu awukomeze cyane mu izina rya Kristo Yesu. Amen.